Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, très honorable Président de l'Assemblée nationale, très honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Vice-président de la République du Burundi, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame l'Ombudsman du Burundi, Excellences, Monsieur l'ancien Président de la République du Burundi, honorables membres du Bureau du Parlement, honorables membres du Parlement, très honorable Président du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la justice, Mesdames, Messieurs les hauts gradés de la Force de défense nationale et de la police nationale du Burundi, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État ici présents, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et nationales, Messieurs le gouverneur de la province de Bujumbura, Mesdames, Messieurs les représentants des commissions spécialisées, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des confessions religieuses et de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonjour. Conformément aux prescrits de la Constitution de la République du Burundi, spécialement en son article 138 relatif au serment des membres du gouvernement, considérant la loi numéro 1/09 du 17 mars 2005 portant distinction des fonctions politiques, des fonctions techniques, considérant la loi numéro 1/05 du 17 mars 2025 portant modification de la loi numéro 1/09 du 13 novembre 2020 portant organisation générale de l'administration publique, considérant aussi le décret numéro 100/02 du 5 août 2025 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi, considérant en fait le décret numéro 100/003 du 5 août 2025 portant nomination des membres du gouvernement, l'honneur me choix de vous présenter le déroulement de cette cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement qui s'articulera autour de deux grands moments. En premier lieu, nous aurons la prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement dans l'ordre qui suit. Honorable Léonidas Ndaruzaniye, ministre de l'Intérieur, Développement communautaire et de la Sécurité publique, Madame Marie-Chantal Nijimbere, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Monsieur Artemon Katihabga, ministre de la Justice, des droits de la personne humaine et du genre, Ambassadeur Edouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, Monsieur Alain Dikoumana, ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique, Dr Hassan Kibeya, ministre des Ressources minières, énergétiques, de l'industrie, du commerce et du tourisme, Madame Karini Mbarushimana, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur Jean-Claude Nzobaneza, ministre des Infrastructures, des Logements sociaux, des Transports et de l'Équipement, Dr François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, Dr Edwin
Baradahana, ministre de la Santé publique, lieutenant général de police Gabriel Nizigama, ministre du Travail, de la fonction publique et de la sécurité sociale, Madame Meridian Sekera, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et Monsieur Gabi Bougaga, ministre de la Communication et des Médias. En deuxième lieu, il y aura la prise de photos de la nouvelle famille gouvernementale qui aura lieu juste devant la porte d'entrée de l'Ouest. Avant de commencer, nous voudrions vous demander de bien vouloir mettre vos portables dans un mode qui ne puisse pas perturber le bon déroulement de cette cérémonie. Merci. À présent, nous invitons les nouveaux membres du gouvernement à bien vouloir venir pour prêter leur serment suivant l'ordre précité. Musique, ouvrez le banc. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe honorable Leonidas Ndaruzaniye, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose.
imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Marie Chantal Nijimbere, umushikiranganji w'ukwivuna abansi n'ukwitaho abahoze ku rugamba, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu nako abenegihugu bose. imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Artemo Katihabwa, umushikiranganji w'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose.
imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Ambassadeur Edouard Bizimana, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, iyinjira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere no gufashanya mu iterambere, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi niyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose. imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Alain Ndikumana, umushikiranganje w'ubutunzi, ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none, ndarahiye ko nazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira niziganye neza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose.
imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Dr Hassan Kibeya, umushikiranganje w'ubutare n'agataka, amasoko ntanganguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi diyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga jejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu nako abenegihugu bose. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Kariniya Mbarushimana, umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu nako abenegihugu bose.
imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Jean Claude Nzobaneza, umushikiranganje w'inyubako, uburaro rusange, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kugwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose. imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Dr François Habyarimana, umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose.
imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Dr Lidwine Baradahana, umushikiranganji w'amagara y'abantu, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira niziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu nako abenegihugu bose. imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama, umushikiranganji w'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniriza kazoza abakozi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa inshingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira niziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu nako abenegihugu bose.
imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lydia Nsekera, umushikiranganji w'urwaruka, inkino n'imico kama, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abenegihugu bose. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Gabi Bugaga, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi riyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abarundi bose. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Gabi Bugaga,
umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubwo Burundi kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi yiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza umwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abene gihugu bose. Musique, fermez les bancs. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, très honorables Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, c'est ici que prend fait cette cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement et nous tenons vivement à vous remercier pour avoir répondu à l'invitation. À présent, nous allons procéder à la prise de photos de la nouvelle famille gouvernementale à l'endroit qui vous est déjà précisé. Merci.